ngo nitwamara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzozirya nta kibazo dufise kuko tuzoba twarazikoreye. Haleluya. Ngo ngo biratusunika bitugora kwizerana ifera yewe kwifashe ngora unazovyemera oya isamatsiko nuko utateguye ukaja muri korali ngwere guhoraho ntazovyihanganira iteka azonyakura umugeni ikibi gisigarane nyireco. Siko Gadiko? Abo biyanduza nibakomeze abezwa nibezwa abezwa yemwe nibezwe kuko Satani yagiye kurekugwa. Kubera nico gihe n'ukuri sinoja hango nireme mpenda makungu ngo byari ngwiki jewe narifatira hagati oya barashize ko akaziri kodiko ubuntu bw'Imana buratangaje siko ande bakavuga ati nta ugenda uko nyina yagiye siko kumengo kavuze nawe nuko bakavuga oya ndiko gusaba Jemaze imyaka 3 diko nawe numva utara Edeni nturayijya ko cyane byamwa biracari byose Tanzwa na Yesu sinjiza bonivya mwijuru zogabirwa niyagaruka zojana nawe mubwami bwiwe Kamikazi na Sabasi haduga hamanuka bikikama bija hehe utarashika kuri channel yanje ni Kanyana Yvette TV ajeyo acambona hariko Yvette TV hariko ya mbere yitwa ruri abandi rutakwibagiye ruri aba Marezo n'umukwe wanje ikintu c'abantu cyane abakobwa bashobora kuronka ama opportunité bakagenda kuronderera hanze mu ivyo bihugu vy'abarabu hanyuma hakwizera imiryango yabarungitse bakaja kwizera abasore babasore nabo bakaba babashaka mutwo tufaranga bariko barakorera atana projet babafiseko ukaza gusanga abuze vyose yariteranije n'umuryango kuko yaciye yizera abasore uko muryango wapi wa musore aramubuze byukuri ugasanga inzira waciyemo ni yamahwape birababaje iyumvire vraiment birababaje ugacugaruka kurondera akazi ko mu nzu ino uhembwa 100,000 nuko aba bantu barese ayemwe kuja kurondera baba bafise ababafashije kugira baje kurondera cyane bagende buguruje amakonte baje barashirako kwa amafaranga yabo igihe bazoza baheze babonane nabo bahungu bagira urugo bikorera imigambi bonyene bari bo bigerera ivyo bintu hariya wino ntimwavugana urashitse yuko uciye umutora kuri Fibi canke arondeye yindi nimero kundi kuntu ucujamwo ivyo uri kurakora byose amafaranga umuhereze vyarambabaje iyo myaka yose yatashe uko Sabasi ni muntu novuga ati ni muntu ari exemplaire akarorero ni karorero ndamwite karorero
ni karorero mu by'ukuri ni umuntu mwiza akundana kandi akunda ibikorwa cyane n'ukuri je novuga ati Imana imuhezagire cyane kuko niwe yamfashije no kwiyicano niwe yayivyaye mu maboko meza gusa hari Imana imuhezagire cyane. Okay. Dico Entertainment. Yamani ladies and gentlemen, tubashimiye cyane kukuba mwarahisemo Dico Entertainment. Tubakengurukire urukundo mutwerekana ntajyo mukabana na 5 muri bino biganiro byubaka mumaze kubimenyera. Ni wa musuku wanyu ndi kuri Leonze the son of God, Dr. Love aka Dico aka the ambassador from zero to hero with the champions. Nico civugo tuba dufise ni naco cerekezo bakubwira ngo once opportunity to the more possibilities in Dico Entertainment. Vyanga vyakunda ino sama turaza kuronka ibihe vyiza, ino sama muraza kuronka ibiganiro vyiza. Nimba ndiko ndabesha mu nyomoze mu mazimisi namwe muvyibonera ni uburyohe after uburyohe tukabazanira abana bariya ona yuko namugarukanye uno muntu kabisa yo ndamubonye ntangira gutwenga ataranavuga. She's the one and the only yitwa Yvette Kanyana umukobwa wo kugasaka ni muri kakiri. Ive sabwe sha kugasaka huwawe hari barutse nimba hatibarutse hari barutse nagira nawe uvuga ce nta gace kamunzi ko mu ntara ya Ngozi bavuga ngo yaribarutse bajya bavuga ngo yarigiye. Nakubwira ushobora kuba atahuze na gace katangara gatanda kaja kurita muri Marangara barafise uduce bavuga ibintu bya yarigiye yarije ni nabo bashisha bamwe ngo yaragize avora yaribarutse mu kuvuga ngo yaribarutse yarigiye bashaka kuvuga nk'umuntu yaragiye. So ndakwakira cyane Yvette nyuma y'igihe kinini dukumburanye. Urakoze cyane ukuri nenda bakombo ugubwe neza kuri Dico Entertainment. Nibaza yuko ari muhira. Urakoze cyane n'ukuri ego icyo nenda gukumbuye nyene janye nawe warunkumbuye yo ya naje nenda gukumbuye narabaye nk'urama ngo nkumbuye nk'abantu bagukurikirana badukurikirana nabo nyene nenda bakumbuye. Nico rego mbashaka baramukije mu izina rya Yesu. Urakoze cyane ko je n'uguto nkumbura ugakumbura bano bantu bantumye tendo kigikorwa cy'uwantumye uwo yantumye nawe aba mu bantu ukumbuye bajya burya nanje uba wankumbuye neza cyane kandi bajya babwiye ko bakunda nanje ubumbwiye yuko nkunda neza cyane n'ukuri ndabaramukije cyane ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Yego muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Yego wow ukaba uvyatuye unavyatuye biciye mu kanwa ko mukozi w'Imana. Ego bivuga ngo wizera kuri umukozi w'Imana. Ndi umukozi w'Imana. Warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe itariki 13 z'ukwezi kwa 11 yego 2015 niho je nashyira amaboko hejuru. Ego ndavuga urayamani turavuga ati ndamwemanze nk'umukiza wanje. Yego tinganzwe na Yesu inchiganza. Yes bandaye nturabona yuko bimwe mu bintu bizaza no kuririmba biri ni ubizanye n'ikazi kawe. Tubanza tukinjirire tinganzwe na Yesu sinchiganza bonivyo mwijuru zogabirwa niyagaruka zojana nawe mu bwami bwiwe
Diko Eko naririmba gutabe y'abakobwa gome ndayishoboye. Ive kombe no kuririmba urabizi. ya nukuri Diko ndakunda kuririmba indirimbo ndazikunda abaririmbyi b'indirimbo mpimbaza amana Ego je numva nyene mba numva ndabakunda ariko jewe byaraje urazi ikintu ive gikunda kutunaniye ni igihe tuba tugiye turirimbe tugashaka ngo turirimbe nk'abana akabajya bahogoza aririmba ukumva mega n'ibicu birakoro oro burya nta muntu umwe atazi kuririmba nta n'utoririmba mu gihe yokoresha ijwi kujya ku ntugiwe ri umugani wawe urijanye iyo rija bijya byoroshe urasaka nkaho wari kuririmbira mu ijwi rikoye ubwa nka bimwe bya ruguru nitwamara bambuka Yorodani bijya bisanzwe iyo korasi nayetse ndayizi ririmba twumve iyo ndumva ni yantuze rega ni Kamikazi yayiririmba Kamikazi yisubiyemo yari isanzwe hari cyane nawe mukabiye wari mukabiye uzi ko ari wiwe ririmba mu ijwi ryoroheje wumva ngo nitwamara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzozirya nta kibazo dufise kuko tuzoba twarazikoreye haleluya go urumva twabuze abaridere bazima ababita ngo abakonagiteri mu mvugo ya hariya canke abadokorare mu mvugo ya hano canke abakorise mu mvugo yo hakurya mbwa twari kubishobora bafite batworienta nabi akarorero nk'umuririmbyi muri zino mwitango ni indirimbo z'isi yitwa Chameleone suvuga ngo afise ngwijwi kandi ushobora kubona muzi suvuga ngo afise ngo akajwi ngo karongorotse ngo mwene ako kandi mbwa yarakoresheje ijwi ryiwe hamwe bagita ngo nijwi ry'inzahabu araba umustar akomeye cyane kugeza no kwa runo rugero muri East Africa hatanu uramwaba burya na Diamond n'umwana kuri Chameleone urabye ku gihe ciwe ugiye kumkompara byogorana ntabwo afise ijwi ryiza ngo ryahata mbwa ijwi ryo kwa rikoresheje ukorera ryahindutse ry'inzahabu aka kantu sinzi nimba wakatahuye ni vyiza yego bisigura ive nk'iyo utaza gukina filime ko ari kwibera n'umuririmbyi mwiza ya gusa naragiye muri korale uraciye muri korale naragiye muri korale waririmba rya kanga naririmba tenor ariko rero ikibazo tenor hajya ni rya gatatu ni rya kabiri bashaka bo twaririmbana niba bariko baranyumva Batasha ndazi nabuze umuntu mwaririmbana kuri kino kiganiro tubwira nk'abantu batatu bibuka muri kohal yo ni benshi ndaramukije murongozi Junior wango Perusi uramuzi nyene nahise ndavyika Ngozi nyene ba Perusi Raisa niwe yatori chorus niwe yantona okay ba Frida ni benshi nukuri wewe bakacaho gukubita muri tenor naja muri tenor kurimba nyene sanzwe fisi ijwi reka cyo hasi Diko kandi tenor iri hasi ukuntu iri bari rangurutse oya nisijambere ntirihinda wewe nk'uburagibuka mama Diko kandi arico nyene nagera nkubwire Kadiko ko je nafatira hagati erega je sinatangura nico nagira mvuga ati none nk'uno ririmba ijya mbere wonshiriramwo tenoro kweli ko agomye bigerageza tubigerageza ijyanye marushe twigira mu bintu siko ngira karimba wibuka je ndirimba ijya mbere ucishiramo tenoro je numva uno muri yarabiciye biracika ingozi kweli no mu ma internet menshi yagiye arikako oya Diko oya mbwira karimba ko gerageza kandi were oya Diko nukuri navyo nibuka neza kubera nico gihe nukuri sinoja hango nireme mpinda makungu ngo byari ngwiki jewe narifatira hagati baraza nkumva reje nkaca numva aho ninjirira muga ninjire aca najewe nshiramo kameme ukumva ko ryumvikanye ndabyumva ni nguvu umfate warindira yuko uwundi muri hurira muri tenor yinjiramo ugacumusa nkafatiramwo
bisigura ngo umunsi umwe yasivye nuko maybe mwari muri cyo none mwakunda kugira ngo muri nk'abangana twari benshi nuko bari benshi urazi nka muri babiri asivye uri kwisanga mu jyambere sino ego kuririmba kuma waririmbye gusa mwese hari uburyo umuntu wese atazi erega umuntu wese atazi kuririmba abaririmbijwe ijyambere abarimbi ana pop cameraman nk'ubuno mubwiye ati twagiye burya buzoma ngo ndinzwe na Yesu iryo ni jyambere gusa ry'abasoma ku kantuze ego uko bimeze zose ivumeze neza ndashima Imana n'abantu benshi uze kugashima Imana n'abantu benshi n'abantu bake n'abantu bake akana ndiko barayiba Imana n'abantu bake none we benshi ushima Gaive nawe nyene ndakugaruke kutabeshe ni bande abantu banyu nugira ngo ni bake muga nk'ubonye n'abantu bagukurikiranye ni benshi ndaba bose abo bose urabashimuka n'abashimye ndabashimira Imana nandi ndabashima nakunze uburyo nakwakiriye sinzi nimba bariko barakubona wagarutse wabaye akajene cyane iyo ntaza kubona izo mpeta sha n'inyota nifitiye yo mu fiance rinoci naca nterera ifi ngaha nyene oya barashize ko akazi rikondiko ugira yaba batagashizeho Gaive iyo ntera ifi wowe unyemera rero niko wibaza ubona ndi muri guza erega ndiko wewe tutabesha umuntu akwimana yamwandikiye na nahore bujura nanyishuye iyo ucaza kuba wubatse nk'ubu nkatera ivu ubona ndi guzawe nyene woca wemera oya sinikuza abakobwa baracari benshi siko si bacari si kuvuga ngo baracari benshi ntaho bigeze babura kandi naho bigeze bavuga ngo babaye nk'iseri ariko reka gutinya kuko vuga uno munsi ngo ni na benshi cane reka si cane n'ukuri nibareme si cyane ababo barahari ahubwo nibarindire kandi bakomeze gusenga nta diko wabuze inkumi sha abo gitangaje n'uburyo nyene bavuga ngo abakobwa ni benshi ako nk'ubuje nkaba nabuze inkumi nyizera mwange karuko ntaratera intambwe ngo propose nene ubu naho ndangira witebetse naho ndangira ko menga mu karere haramera oya ico kiragoye nimwe muyera kurongora sha nimwe muyera kuyobora je no kubwira ngo fagoca ngaha mpava sanga ndakuyobeje urigeze ubona sokuru wawe dawe naramubonye dawe waramubonye yego dawe no kuvuga se wa papa mwebwe ise se wa papa mumwica dawe naribuze n'uburyo ndakavuga bati mwita ngo sokuru sasa uzi ahantu ushaka kugera nk'ubu umurabye nino n'indesho no gutahura kwiwe n'uburyo yari ameze urabona uburyo yabanye n'ujya mu bibi ujya mukecuru basazanye usibye nyene ko mu buryo bw'impemvu twavuze usanga yararongo ariko mu buryo buboneka nk'uko kuntu uri kurantuma yagiye kuresha arongowe na mpwemu canga amaso yiwe yaramweretse ati yeye ikintu cyane kirarenze no murundi kazi ntakurengana hanyuma atera intambwe atakumuresha aramwemera oya bariya bakera diko bararangiranirana harahaba umuranzi kubera kino ne wumva ko je ubu undangiye bitokunda iyo mpwemu y'uburanzi yarapfuye mu bantu diko ndakwisabye aramera ndangira shayi uyu mwaka ndawumare ko yacika umusore ko bandusenge nsengere mu kino kiganiro canke ngende niherere giheze wiyirize ubanze wiyirize kuko icurondera kirakomeye ubanze wiyirize ibyo woriye ubihe abatagira ico barya uvuga ati ubu rero mana ncagutse umugore ndakeneye uwo shira mu nzu gikomeye gute Gaive hajya umugore mu kintu kigoye komenga n'umugisha Imana iguterera ko tikenda wibereho hari ibindi biharuro bisaba kugira umuntu aronka umugore wa nyawe bivana n'intumbero wewe uba ugomba kuvuga ati ngomba koriyanta ubuzima bwanje canke urugo rwanje uvuga ati teretse ubaka vyanse oya sindi muri abo ushobora guhitana ushatse hanyuma vyose ukabivamo ugahitana n'ubundi ukagumugaragaza okay ndamutse ntaruwo rero ndamutse ntaruwo fatire kuzihe conditions uca ufata igifungo ko uvuga ati bisemo nawe kaza bakabaye sinzonyuranye ati rero iri foko banza ahantu kameme ariko ikibazo mvise kuri aho kiracari cakindi suko ntariko ndemera gusenga kuko ndi umwe mu bizera Imana je sokuru wanje yabanye na nyokuru kugeza ku myaka 80 kandi sokuru kugeza
twagize imana mu misi we yiherezo menga yarakijijwe nimba ndavyibuka neza yaratangiye kumenya imana ibihe byinshi nabayeho binini n'umuntu atigeze amenye n'ivyo vy'ishengero n'ivyo byo gusenga ariko yagize urugo rw'akarorero jenda nibuka nk'urugo narabiyeko mbenda navuga ngo ninateye intambwe muri bike nabonanye sokuru nzoba ku rugo ndarushobore sokuru yasobojwe n'iki ko ivyo byo gusenga we yateye byari bimushishikaje ubuntu bw'Imana buratangaje siko ande bakavuga ati nta ugenda uko nyina yagiye siko kumengo kavuze nawe nuko bakavuga oya ndiko gusaba nuko oya ntacyo nabonye gusa ikuru nuko n'abantu banje ndabizera baratahura neza yugana ego rero ubu ikintu cyo kwirarira je mbona mu kwirarira wewe kwera bavuga ati nta ugenda uko nyina yagiye mu kwirarira dawe mbohora usenga amasengesho abiri ujya washira kwirindi kugira ngo urabe kumane kugirira ikigongwe imbabazi ikakuhuza n'umuntu na cyane ko abakino gihe ngo musigaye mugoye mbo basigaye bagoye nako diplome na contrat waramaze kubisinya oya sikuva mu iki gihe gusa kuva kera narinda abagoye bamwe bahari diko even ntiwemera yuko ingeso z'umwana w'umuntu mwa kino gihe zarushirije kononekara kuvyubonesha amaso atari byo ndagupomyemo aho baye mu kibano no kuvyubona ntabwo wemera yuko imyaka turimo ingeso z'umwana w'umuntu menga zirushiriza kononekara ugereranije no mu misezi Imana dutabare n'ukuri Imana dutabare ngo biradusunika bidura kwisezerana ifera yewe gwifashe ngoraho ntazovyemera oya isamatsiko nuko utateguye ukaja muri korali jewe ubu bino biganiro ngoma nkora byaramizijwe kera je nahora ndi umudokorali ngwere guhoraho ntazovyihanganira iteka azonyakura umugeni ikibi gisigarane nyiraco siko gadiko abo biyanduza nibakomeze abezwa abezwa yemwe nibezwe kuko satani yagiye kure kugwa diko agiye kure kugwa ya nikorasi yari ya mubana si yiwanje ariko nagomba ngubwira ati jembo na ciza ubu nibyo isi uwo yari yarongereje kononekara nk'uko uriko urabivuga ariko iciza wewe ku giti cawe je ku giti canje twibere maso akantu gusa ntariko ndakunda utangereye ko neza urakasa nubyo uvuga ngo twibere maso wewe wifitiye urugo rwawe umeze neza na mutama ibyiza byose byo muri Eden uguma wihekenyera igitondo na nijoro mugabo diko mukajuru gato ibereye mu kajuru gato ukayanda atanze kwizinga mu gashamburete ive nsengera ndaguhaye umutwaro diko wihangane siko imbere ni heza arihanganye ipfete imyaka ngezemwo simike komeza wihangane Imana izakwishura na wewe hariho agacu none ive nkunda birabona agacu nyene yuko ashobora je maze imyaka 3 diko nawe numva utara Eden nturayijya ko cyane byamwa biracari byose imicungwe n'amatunda arashasigaje menshi yo kwiyamurira nako navuga uburyo wagarutse umeze nk'akajeni inyambaro ijipo abariko barakubona ive muri sama nawe ngo ntabyo kwasama wahisemwo kwiyobora aho bukera mutama aravye nabe arifumberetse oya yo abasore b'Ubujumbura burya rero ngo ntibagikina baresha inkumi bakaresha n'abubatsi iko oya ni kuri niwoteshuka kwibanga oya niwova kwisezerana oya wamusezeraniye ngwiki hariho hari filime naravye ya Kamikazi na
na bakinye ari Kamikazi na Sabasi Okay. imengana urugo Yego filime bakoranye yitwa Urugo antuka ya kera imaze iminsi. wowe warayibonye Gadiko Urugo ndibuka ko menga harimo n'agace k'Ibugarama. basha Niyo niyo nye Urugo. kuvyukuri Yego. man ijya filime je narayikunze kandi naye kuyemo ikintu Imana ihezagire bajya abantu kweri Wowe wakuyemo iki je nakuyemwo kugwa mwitere kugwa mu kibuga. kugwa mu kibuga gushika gupfa reka ndavuga neza Niyo nyigisho wakuyemo. Nanje nakuyemo inyigisho ivuga ngo haduga hamanuka bikikama bija hehe nahanyene ariko witonda biravana nk'ubu bishobora kuba uriko uravuga vyoroshe muntunge uri gushobora kuba uriko uravuga vyoroshe kubera ko Imana yakugiriye ubuntu ikugurira ka kajuru gato kariko turavuga amin ubatse neza ufise urugo rwiza ubanye neza n'umutware wawe ariko nk'igihe cyo vyozamwe ingumu n'amakofe hafi yo gukomerezwa ukagera hano bavuga ngo ndiko ndaborezwa igufa sinizera yuko Ivete wowe ucicaye hajya ahantu ujya muntu kimuhamagara umutware hari igihe worambirwa ntuje mu ngeso mbi ariko ukavuga ati nzira ija kwa mama ndayizi reka nje kuba ndiryamiye ku rubuye Ngozi ndahazi ni ku rubuye si kinyama Diko ngo vyuhawe no ivyuhawe no gusenga birindishwa amasengesho nivyo ukavuza neza nuko bakavuga niko nyene kavugwa yego niwovuga ngo washitse mu kajuru gato ngo uce wijacara gumugizene ya ugumutakambira très bien nakubali kubera ko akajuru katariyo Eden subije n'inyuma amateka urabona yuko inzoka itatinye kuza kurunguruka muri ya Eden yego sha birangira yinjiye muri Eva Adamu nawe abigwamo mwirinde cyane isi yose ibigwamo twese turashikirwa urumva none ibi biganiro mba ndiko ndakorera kuzubaga nimbwa gahava iyi ni yanzoka ubatanga umunezero gusa rero iyi ni yanzoke gusa Imana ndayikunda ubu gishize gaceragiramo umutima umuntu akabikora nezerewe burya Imana yaravyoroheje yego siko yaravyoroheje urabona ko yaduhaye umwana wayo yego ukinege Yesu Kristo akaza akadutabara twadupfuye rubu hano bigana tubatiko turabikora imiziyara naka kaneza ubona aho wumva umeze neza idegeye ni kubera Yesu olala thank you Jesus warakoze kuza warakoze kutubambira shimira Yesu ko yakubambiwe muhungu burya ndagushimiye Yesu urahira gusa ukazubona gehonomi iri yuguruye umuriro urakurikasa isika kumira none ubu turagira ibyo tugira ugasubira Imana ikanakwihanganira ikakurindirira ko kwisubira bugaca bugasubira ikagumikira kurindira kugeza no ku munota wa nyuma ibikimanisa amaboko ati mwana wanje ntiwohindukira ko mubona apfiriye wewe ari wewe urimwo ariko hagacaza irindi jambo ku ruhande riteye ubwoba ravuga ngo urabikora nka numa ugasubira nkihorera ukibaza ko mwanye nawe iryo jambo rirateye ubwoba Diko ariko hari umunsi Ive azogirane ngo azobiguhanira byose abicishije mu maso yawe uko bikurikirana n'ubugesera Imana itutabara Imana itubeho yego n'ukuri so Ivete nakiriye n'umukinyi wa filime mukunda amaze imisi ariko arabikora yabonetse muri zino filime zibiri za Sabasi nibukamwo Ndahazi akantu hamenda kuvuga ngo ndahazi arahagwa nibaza ko definition y'ino filime ariko ku ruhande hari hatanguye yitwa ingaruka ni ya kera niyo breaking through yawe niyo filime yamenyekanye mu abantu barakunda cyane mvuga ino yavuba Sabasi yari yakoze imeruka akora Ndahazi imvururu ni ya Gihuhusi ndayibagiwe ya Sabasi irikirajya kwe agatima ko asante ino filime yarikira ry'umuceri ko nari yibagiwe babona bavuga ngo umuntu ngo ari ngo mwibagirwa kubera ari karafungura ni filime maze imisi ukaboneka namwe bibonekana yuko kuva mu mwaka uheze kugera n'uno munsi ntiwigeze uhagarika ntiwajyamye wagumye ukora Ivete rabananya rashininga noneho isi iragutangarira cyane tuno murundi kazi afise inyenyeri
idasanzwe. Imbere yuko nza kugera ahantu nshaka rero ko twinjirira neza na neza ngeze kwa bino bikorwa, buno buzima bwo kubaho uri umusitare, abantu bagukunda nkuko bagukunda, aho uciye bavuga ati abana nakubari, ariko kandi ukaba uri umwe mu bantu bamaze no gutera intambwe y'ikintu ko turavuga cyitwa urugo kitoroshe. Ubibamwo gute, ubihuza gute, komenga bamwe muri bagenzawe bavugwa ko amateka atari meza? Bo jewe ikintu cuko mpura n'abariya uriya kandamusa uriya havuga ndakuzi ni vyiza, ariko burya ngenda ndababajije ubu ndamukije akambwira ngo aranzi muri filime, ngenda ndamubajije nti none ubona bijya turiko turakina, ubona hari ico biriko biragufasha we mu buzima ubayemo, hari inyigisho wowe uriko urakuramwo? Wow. Iyo uhuye n'umuntu akakubwira ati ndagukunda narakubonye ikirere, iyo ufise akanya urafata akanya nawe ukamubaza ati byo unkundira hari ico biriko birakumarira? Reka ndahagarara nyene nkamuramutsa tukavugana, nkamubaza filime yambonyemwo. Yego hama nkamubaza ko hari ico yakuyemwo, akambwira yuko afise ico ariko arakuramo. Rero jewe mu buzima bwo kuvuga ngo kuba umuntu yamenyekanye iki ikintu nishimira cyane nuko bambwira ko ariko barakura mu mwinyigisho. Nico nanje nico numva kimpa umunezero nkavuga yes ngomba mbandanye. Kumbe umubaza kugira wumve yuko ubutumwa mutanga bo bashikira, ariko ukaba uriko urahiga isoko ry'inguvu zizogufasha kubandanya ibikorwa vyawe cyane gose. Mugihe bakubwira yuko mbo banezerewe baratwenga, yego kubera uratwenza wewe ari kutwenga wohava biheba notema ndabiheba kwere kuko urumva shadiko comedy tigisha ariko comedy ive uzi no gutwenza umuntu vyonyene mba mbona ari umuti uri kuratanga. Yego je mba mbona no gutwenza umuntu wenyine, urazi gutwenza ive nk'umuntu imitsi yaranze yibereye mu bibazo, yabuze amera yo kuri henzo agwaje umwana, yabuze uwiwe mugaba karaba akantu gasanga agatwengo karagarutse ku maso. Ivyo bintu navyo nyene mbona bo bitangira n'amafaranga. Muga rero we niko ndakumva nagutahuye kuba rero utwenza bya bintu bitwenza abantu bakongera bagasangamwo na message, kuko niyo wicaye ahantu wahejeje gutwenga uragaruka rero ugakuramo umwaka akaleso akantu kagusigayemwo akantu kagusigaye muri ako bakangadu kaba kamazi. Wow, nico kiba kiba kiragushishikariza. Hanyuma kuri ya kote y'ikintu cyitwa urugo, FM cyangwa kumenyekana biragoye, rero nabo bigora kujera ugasanga bariyemera cyangwa bakadukana ingeso batahoranye. Ni bya affectinga urugo rwawe? Mbo oya jewe ndabihuza kuko ngenda uruhusha ndarufise. Sinijana nafise uruhusha oya ngenda na mfise uruhusha nabajya bamamagara babimbwira ava nanje nkatanga raporo ava ntinyabuna hari umuntu amamagaye hari ashaka nje kumufasha iki niki umunsi munaka akambwira ati okay ibikorwa bipanze uko nuko hama rero tugaheza tukakapanga ibikorwa vy'urugo haza kubikora kuri wa munsi naho nkacanja ibyo umukuru wundi aba yampamagaye. Rero nje ndabihuza neza nta kintu birica. Alright, twarigeze kuyaga kera mbere nasa nanje nukubwira yuko abantu baranyotewe kubona wowe ukora ibikorwa vyawe. Of course baragukunze no mu vy'abandi mugabo bakaguma bavuga ati turamukene Yvette nawe naduha utuntu twiwe turakeneye kubona channel yiwe. Uno munsi yarabayeho ije ngingo havuye bifata ryari byarakoroheye kubona umunsi nawe usa n'umuntu wavutse ukaba ufise company yiwawe yigenga nawe ujera cyangwa uhanze amaso. Yego bo nyene ndashima Imana cyane yarabishoboje, nubwo intanga itoroshe ndacari mu ntango ariko nyene byarashobotse. Iyo cano ubu irahari. Ndamaze gushira ku bikorwa bitari bike bishika nko kuri 4. Hariko naravye video ego menga ni zine. Ni zine. Ndashima Imana namwe bw'abantu benshi, ntabwo ari abantu bake, namwe bwe benshi kubera mwaranshigikiye gose, ni kuri muriko murayibiraba kandi biranyakuhaja mbo birantera intege
birantera intege zo gukora kubera ko ndabona ko ntariko ntamba nirorera muri ko mufata mu mugongo utarashikayo rero ahubwo diko sinzi ko wonyemerera nkamubwira agashahashika yewuga uravyemerewe cane kabisa urakoze utarashikayo kuri channel yanje ni Kanyana Yvette TV ajeyo aca mbona hariko Yvette TV hariko iya mbere yitwa ruriya abandi rutakwibagiye ruriya Marezo n'umukwe wanje Tubaza kantu nwenze si Marezo nibuze uburyo nigeze kwakira nyama ariko aravuga ngo ruriya abandi rutakwibagiwe tukabigera ko tukumva biratwengeje ukuntu Marezo anyway Marezo nivyo Marezo umwe mu basore bariko baranabikora twanamanye na kare bazobona ibikorwa vyiwe vuba yari umukwe wanje mba mbona Marezo atari imyaka myinshi umusumbye hamwe yoba umukwe wawe niko kumwaka agakobwa kawe k'imyaka 3 oya n'ubundi wari namuhaye barangana barangana wari namuhaye yavyo ko bavuga icambere kiriko ni ruriya abandi rutakwibagiye hariko n'izindi rero muce mubandanya murabe iyo mperuka gushirako ni inzira y'amahwa ego niyo heruka gushira ko bagende babiraba ariko inzira y'amahwa yona nayipininze murabe comment ya mbere itangura hano hasi utiko turakora kino kiganiro iriko mugende muyirabe inzira y'amahwa titre iraremereye cyane nubuhe bundi butumwa bwihariye watanze muri kino gice wasohoye kugira no umuntu atarayiraba acanyaruka yihuta aze kubiraba ego ikintu cinyigisho kirimo cyane ni ikintu c'abantu cyane abakobwa bashobora kuronka ama opportunity bakagenda kuronderera hanze mu ivyo bihugu vy'abarabu hanyuma hakwizera imiryango yabarungitse bakaja kwizera abasore babasore nabo bakaba babashakamwe utwo tufaranga bariko barakorera atana projet babafiseko ukaza gusanga abuze vyose yariteranije n'umuryango kuko yaciye yizera abasore uko umuryango wapi wa musore aramubuze by'ukuri ugasanga inzira waciyemo ni y'amahwa pe ugahejeje neza nako ribaza ati ibyo bintu bizagurira he n'inzira y'amahwa nukuvuga ni babakobwa baja gupakasa nko mu mahanga bajya abasore bavuze bahuriramwe nabo bakabahenda baba bari kumwe hariya canke nabo basize mu bihugu byabo basize mu bihugu by'iwabo kandi ibi bintu ngo bireze wa muntu akayo mahera nayo buhemu kweri birababatse kumva ko no kwicara mpenda umuntu ngo nzokubera umugabo akamwita miliyoni 200 ejo ntazonasigura nkumva umutima ngumunjya notuma mbaho nitungiye miliyoni abafise amahoro n'umwana nikundira ntabeshe nawe nyene atambeshe jewe uciza mba mbona diko nuko aba bantu barese emwe kuja kurondera baba bafise ababafashije kugira baje kurondera cyane bagende buguruje amakonte baje barashirako kwa amafaranga yabo igihe bazoza baheze babonane nabo bahungu bagira urugo bikorera imigambi bonye nabari bo bigerera ivyo bintu mugabo pana kuvuga ngo ndizeye umuhungu hariya wino ntimwavugana urashitse yuko uciye umutora kuri Fibi canke arondeye yindi nimero kundi kuntu ucujamwo ivyo uri kurakora byose amafaranga umuhereze n'umuvyeyi mwibagire iki kuwo muntu kweri urumva sinibaza abantu kuba washize mu bwenge bukwiye cyane cyitwa logique n'ikibari kirenge ibi bintu byakuje mu gute usanzwe ubizi umuntu yakuganirije inkuru nari kuvuga ngo nawe byarakubaye kutari umuhungu menga byo hava bigorana hano ino inspiration yes nigeze mva ngaha kwera napiye ku ishuri ncanja kubaka sinashomereye imyaka nta mwaka nashomereye wabimenye gute bimenye hariho uwo byabaye nkanje ndabimenye ndi mu journaliste biroroshe no byabaye ko hariho umuntu byabaye ko kweri birambabaza byarambabaje iyo myaka yose yatashe uko yatashe uko zirayoye itashe zirayoye agaruka kurondera akazi ko gukora mu nzu mu gisagara mu gisagara ca Bujumbura avuye irumva gadiko urumva uzumuruho uri hariya uzumuruho uri hariya urakora hamwe bahakwa no kukuriza imbwa ndabivuge mu kirundi cumvikana hari namo vyagiye bibako hariya urumva hari urakora amusanga nka sobuje wawe anagufata ku ngufu kandi ukabutocira hasi hari urakora amunjira mu rupangu ukamara umwaka utabonye hanze umeze nk'ufunzwe kuko barafise n'ivyumba bimwe bimwe by'ubusha bafungiramo
atamwidegemvye ufise ugaca ufata ariya mahera bayita gute ntaco reka amareyari amareyare murako ndumva muranayazi ugaca ufata amareyare majana ngaho ukorera ku kwezi ugasunikira bobo ngaho akubwira urumva ngo je kabisa ngo nshaka kubaka n'iki kugeza igihe ushaka ku kibuga c'indege utorihana taxi iza kukugeza mu Kinama birababaje ukwezi wakorera imiliyoni 2 birababaje iyumvire vraiment birababaje ugacugaruka kurondera akazi ko mu nzu ino uhembwa ibihumbi 100 birababaje cyane birababaje kabisa ku rugero runini uyu muntu vyabaye ko mwamuhojeje gute nicari coroshe pe ariko nyene vyarabayeho guhoyahoya ariko igikomere ikirakira ibi bintu bibandanije nukuri n'ugusara abantu bosara Imana ishimwe ko wahise uba kubita akanyafuka tubabaza ubaha ubutumwa ubwo nyene waje ikindi kintu nama nibaza Yves nshaka kumfasha wakoze ikintu nakunze kubera iki abantu bageze hariya bano bakobwa benshi bihutira kuja mu relationship n'abahungu bari ino kandi ukaraba 98% y'abaje hariya n'abantu basanzwe bafise abana mbere menga bari bubatse ese iyo bageze hariya bahitamwe gusambura ingo bari bafise canke bagenda basa n'abahukanye zarabarambi akaba ariyo mpamvu bageze hariya baca bumva bo kundana n'abantu bari ino icaka biruza kumfasha ucumvirize neza ese urukundo rwo kuri telefone ruba ruriko rurabamarira iki haba muri ka gahinda navuga babamwo kameze nk'agasho ruraheza rukabungura iki iyo ukundaniye kuri telefone je nanje kwera ivyo bintu vyaranyobeye gusobanukirwa ariko duhere ku cambere simvyumva simbitahuye bagenda bahukana iyo bagezeyo baca babona ko bagomba bafise bitajanye kubera ko uza gusanga ayo makuru uriko uravuga menshi bakundana n'abasore barino mbere abenshi ugasanga bari muri entertainment siko biri n'abantu bari mu bintu vya filime imiziki bano bakameramani urumva bobo ndakuye nk'ubu usanga yifitiye akana muri Oma turiko turakavugira ibi umbabarire ndakubujije nimba umufise bandanya wirira mareyare numvise amafaranga banakoresha yabo bive ariko ntiwanyishuye imico igenda diko ni imico y'abantu benshi ni imico y'abantu benshi bivana ngira ngo hari abagenda bakiri inkumi nivyo hari abagenda bafise abana hariho abagenda ari abamama bavyumvikanye n'abagabo yego ubu no musaro n'abavyumvikana n'abagabo niwe ndumva tunabavuga kano kantu ndagasigure neza si bose ariko ukuri guhari gutanyegezwa nuko ibice 98% babaye in those fucking shits babaye mu bintu nk'ivyo ego nukuri ico nico je sindamenya neza na neza ko biba bavuga ati ngomba mpunga ivyo mu rugo canke hariya ngira mpindure umusheri ku rubundo nke woroshe iki sindabitahura kabisa canke ive ni vya bindi umugore wamaze igihe kinini ahantu akumva isi arimwe menga ntimuhagije hamwe ivyifuzo ryo mubiri bikamubana byinshi agashaka kwimara inambu y'umubiri si co barico ni kimwe no kubaza kuri telefone urukundo rwo kuri telefone ruraheza rukamumarira iki ni ibintu gusa biza bigucafuza nta bintu nukuri nawe wumva gati ko ari iki kuri telefone ndagukunda kuri telefone erega abantu barapirasa ibintu kera urukundo cari ikintu kiremereye urahamagara ikoti ati duhurire mu burengo tubonana amaso ku maso washaka no kugenda ugamije kukivuga ko ataho utakivutse kikanka ukagira ubwoba ukagamano hasi nawe ugomba kugira ucakire barivutse ntiwatahuvutse ngo mu mwanya nje kwiyumvira ntiwatahuvutse hamwe se wabona uravuye aho hantu ukibivuga akakwera wumva ashaka kuremereye nawe uno munsi ubimubwirira mu bwiza akagera mu nyakabiga yemeye kera yamubabarire bashiki banje si mwese hano ubu ukiri kurabivuga akavuga ngo tomora neza reka ndabona iyuje nk'uko menga vyaguteye ubwoba kuvuga my god oya ntivyoroshe inzira
amahwa nico washatse gukira kabisa bagende bayirabe urumva ko bivyaye n'ikindi kiganiro tubonereho no gutasha abantu bacu badukunda anyway n'abana beza bari muri Oman Arabia Saudite ibindi bihugu byose byegeranye umusabari za Kuwait n'abandi benshi turabakunda cyane twafise ku mutima mugana nimba uri mwa bino bintu kanura amaso ubone utahure bino buzima buragoye amahera arakuvuna ejo vyoryoha umuryango ubonye yuko ico wagiye kuruhira hanze warenze wurira indege bakabona ko nawe wisunuye ejo kwakuza agaparisere nk'abandi ukubaka ejo ukaja kubaka nimubona Yvette ingene asa neza afise urugo aguwe neza yitwaye neza none umunsi abayemwo neza nta kajaruzi mwumva ko yerekera ejo gatera ikirenge muca ba Yvette ne munabe gakora filme binameze neza hariho n'abandi nebaze yuko ibihe bizorushiriza kugenda neza anyway usanzwe hani Bujumbura akora n'iyindi mirimo myinshi wavuze ahantu boza kurabira ibikorwa vyawe niko naheze ikiganiro utavuze n'ahandi boza kuraba n'ibindi rero kuko niko kanya tuba turonse merci ndadandaza n'impuzu z'abakobwa ngaha mu Kinama muri Bururi quartier Bururi kwibarabara ry'indwi inimero imwe ni kwipave juste uhaje uco habona ibipopi uca winjira ni wanje dukanzu twiza tw'abakobwa bo mu muji n'abakobwa ba pantikoti bitahuye n'abamama amajipo n'amashati n'uduswa nk'utubona nambaye nk'aka wakashimye aze kuza kandi mwengo ni mwambara isose nk'ubu wogashima woca ukamburira mu kiganiro bambe nako woca woca ugakuruka kamuhatizana iyo noti hariho mugenzi wako yego ndabahaye kaze karibu nukuri kandi sinzimba nta na gato sinzimba pe oya nukuvuga ni mu Kinama abahazi umanutse urenganye Pantecote yego hanyuma ari pave mu kuboko kw'ibubamfu kumera nk'umanuka ipave iri hagati ya Pantecote na Dorosare ya Mutakura ni mwiri pave nyene Dorosare ucuyiheba aca winzira ni pave igabura Gitega na Bururi umanutse rero ku ruhande rwa Bururi mu kuburyo ni mu Bururi ni hepfo ni buryo mu buryo ubandanije urabona ibipupe biba byambaye ya makanzu nyene niho Yvette yakorera kandi mboneraho no gushimira abakiriya muri ko muranshorera nukuri diko Imana ibahezagire vraiment hariho benshi bandondeye baciye mu biganiro vyawe barambwira twereke impuzu ufise baranshorera impuzu nabo bakobwa nyene turiko turakebura turavunira akagoye hariho niko nagiye kuri zindege bari bwagushoreye tutaragera muri sama nka kino gihe ko numvise ufise n'uduswa ufise n'impuzu z'abanyamuji bagire bagushora ahubwo uburamena mbe namwe murangura ibaromba byita gute uburamena nyinshi cyane ni kuri zirahari pe ndabizeye zirahari nashimira rero nawe muri ko muranshorera kandi ariko ntibanabikora bagahanahana je nasumye akira nimero y'Yvette mubwira kwereka usume nukuri nabona ariko barandondera Yvette yabo je narigeze kubaca vraiment mwese wumvise nanje ngo ndateye intambwe ndarose umwambara ndende ku ruhande nzogushorera kahafe kutambwiye rero ntabashika ufise wowe uragurira na mama wawe hubwo urafise neza mama cyane mama yambara ibitenge yivemwe nayo majipo ubu nyine bari civilize ariko kwambara ijipo ifata yego canke ngufi mwanga isika yego aba mama barazambara hariho udutambara tworoheje bashira ku bitugu bacashirako canke utwo gufunga cyane gose ndaje vuba ndabe yuko nanje kuri aka surprise mama ndanamukumbuye basigira ni nimero urakoze nk'abari kure ndashobora kubarungikira nkoresheje ama agence nkagenda kubarungikira abari mu gihugu hagati akanimero kanje ni 68 68 48 98 itandatu n'imwe itandatu n'umunani 48 98 nako kanimero hahandi nyene munsi yaho turakwa nazihashize mu zirabe burya ive y'umuntu mukunda ni byiza ko mukunda ku mpande zose byoryoha bumvise wateye imbere wa muntu wabo bakunda babifisemo uruhara byoryoha wa muntu abatwenza iminota 2 muramutse mwongereje ahakura umunezero akabatwenza n'itanu akabananya akabigisha byogenda neza duhereze
kwa kino kintu. Umuntu yitwa Sabasi Nkurunziza umwe mu bantu bagize uruhara mu iterambere ryawe, nibaza ko maybe none umunsi baba bakiriko bararugira ubwo mutakibonekana cyane, nibaza ko ari ubuzima butandukanye bamwe n'abandi, ariko imitima ikagumana. Yego. N'umuntu wundi ku ruhe ruhande rundi wo yagira abantu cyane cyane wa muntu uvuga ngo arafise ikintu yamariye, kuko impamvu mvuze kino kintu nuko no munsi usa n'umuntu yavutse ejo byonashoboka ndi kumwe tukubonana nawe tukakubona ku ruhande rwawe uri kurigwana ko canke tukamubona nawe wamuzanye mu bindi bintu byawe. Sabasi mu kanya gato n'umuntu ameze gute, wabonye gute wo yagira abantu? Sabasi n'umuntu novuga ati ni umuntu ari exemplaire, akarorero, ni karorero, ndamwite karorero. Ni karorero mu by'ukuri, n'umuntu mwiza akundana kandi akunda ibikorwa cyane n'ukuri. Je novuga ati Imana imuhezagire cyane. Kuko niwe yamfashije no kwiyicano, niwe yayivyayemwo. N'icano yawe niwe yayigizemo uruhare. Yego, no kumfasha aramfasha. Natoga yihuta kabisa ibihumbi 10 mu mwanya mutoya by'aba subscribers. Senge niba urabivuga neza ngo ndi mu maboko meza. Ndi mu maboko meza. Muri mu biganza byiza. Yo Senge tumaze ikiganiro rutamuvuze Senge we mizendana mu. Senge nashonyeshe cyane umuhungu wawe arakura mu kice n'umukobwa wawe na wa musengezana wawe. Kandi mu nzira y'amahwa Senge turi kumwe. No mu nzira y'amahwa Senge arahari. Aba habaye cyane. Hariho n'ikindi gikorwa ntararangiza niko ndakora. Senge turi kumwe. Nyene ni kingi ni nako nsigaye ndamwita kingi. Ni Sabasi yafashije. Ni kingi barakaza ha. Yego. Nisho nyene vuba kirara. Yego. Yego. Ni muvyeyi mwiza urumva vy'ukuri sino nkaho mere naho mereza. Gusa hari Imana imuhezagire cyane. Okay. Binasigura yuko ugiye ukavuze umwanya n'umwanya baraza kuronka ikindi gikorwa cawe gishasha, utaragira subscribe cyangwa utarasubscribinga niwe muhombe, kubera ko kuri Yvette Kanyana TV agiye kuzaharaca byinshi kandi bazokunda cyane. Ndagushimira cyane Yvette, wari umugisha kubana nawe. Murakoze nanje ndabashimiye cyane. Sinzi impamvu iyo bigeze kuri uno mwanya hari abantu nsezera numva menga ndacitse intege, ariko kandi twisanze ahantu tutagumana kugeza n'igihe no mu buzima urabona hari abataha abandi bagasigara hano ku isi, ariko tuzoronka umwanya mwiza wo guhurira kuri ca gikombe ca twese tuzaba duhari tutagifa tujana gitanduka. Hajya hantu ni heza, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, tuzohurirayo bagenzi, tuzoshimira data cyane, imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'imigisha n'imigisha yacuncubuye. Hano ni hatadiko ndahakwifurije, ndakwifurije kuzobayo. Amen. Uzobayo, nzobayo, tuzobayo. Ndabashimira cyane mwakoze kudukurikirana. Urabye sobayo. Hasta la vista. Dico Entertainment.